Abantu bose ntibagenewe kuba entrepreneur, abantu bose ntibagenewe kwiyumvira cyane, no ivyo tubimenye sivyo. Hariho abagenewe gukorera abandi ya uko nukuri sa bose bagenewe kuba entrepreneur. Hamwe aka kari nta kibazo wewe ubona abantu bafise kuburyo wogikemura woca bamaze kumushikanira amahera kujya bamushikanira mu sengero. Egiye ushaka amahera ukemura ikibazo abantu bafise baryohewe yanyishu bahaye ku kibazo bafise. Bakuzanira amahera urayaronka mutarinze kunigana. Rero nibahere kwivyo twige niho n'igihugu uzosanga twatubatse nuzosanga gisa neza n'iterambere rizoza. Umwe wese yiga hari arabi kibereye nitugire bijya vya kopie kuri ngo ntuze yakoze ibi ngo nkora ibi wewe ivome muri wewe wumva ugirike hajewe digitalization nibaza katawundi muntu mwabwe mwumve abivuga. Turifuza kumenya uwo muri ko murakora mu buzima tangiye 2019 aciye imyaka 2 muhejeje ishure. Turi muri cyagiye gwaruka gwinshi rufise ubwoba bwo kwishingira imigambi ariko bavuga ko atamugambi bokora kubera ko ataburyo babona. Mbega mwebwe mutubwira mwaronse uburyo bwo gukora imigambi nk'iyo mwaburonse gute? Mbega nizinzira mwaciye mubwira ngo ushobye kuronka umutahe mukoresha ivyo kugwa vyanye? Muhundi na baramutse mu bwose nko dukurikirana icyo biganiro musikirizwa na Bishop TV fadikanije kumwe na Jumuiya TV kumwe na Ange Station Romantique aho twatumira aho tubazanira abatumira batandukanye ariko barakora cyane kugwaruka ariko biteze imbere kugira ngo mumenye mbega agwaruka ko rukora gute, mbega ruri mu biki, mbega twakora gute kugira ngo dushobore kwiteza imbere ndetse no guteza imbere igihugu cyacu. Uyu munsi navuga ko ari umunsi udasanzwe twashobora kuronka ubundi mu entrepreneur asanzwe arongoye ishyirahamwe bita Nitracom kumbura za gushikira ku mayange ama service atandukanye ariko imbere y'ivyo tunzi tubahereza ikaze. Murakoze cyane. Mbega ko batabazi mwamutwa gute mutubwira n'ama service ya Nitracom? Okay, murakoze. Je ku mazina nitwa Nintunze Ponsi nkuko mwabivuze ndi president directeur general wa Nitracom. Seruke imbere y'amategeko hanyuma muri make Nitracom ni societe yihaye canke yashize imbere gukorera muri domaine digital muri domaine ya electronique. Muri make nivyo dukoreramo. Mbega umuntu yumvise Nitracom yo kumviki mu majambo make? Okay, muri make Nitracom mu majambo yose ni societe yanje yitwa Nini Elementary Trading Company. Umuntu megusigura byose twabadoteba mugabo ni domaine electronique. Nkuko wari wabivuze ubwa mbere mu bintu dukora turakora ibintu byinshi sinabivuga hano mu mwanya muto dufise ngo ndabimare. Mugabo entre autres turakorera nko muri domaine ya financement électronique cyangwa paiement électronique. Muri paiement électronique biragutse cyane gose guhera kwiya ma mobile money local abantu bazi za limikashi za ecocashi cyo bita za mobilité hariho ama domaine ya banke mobile asanga nk'izi za Finbank kumuhana za IBB plus n'izindi ibintu byinshi cyane za sino bidondagwa ngo ndabimari nawe mwavyumva za 1xbet zirimo tubikoreramwa abajene babifuza kubimenya kuvyuguruza bafise udupane bene utwo byinshi niyo ni financement électronique na paiement électronique. Turakorera vyongeye no muri domaine ya appareil électronique biza ama appareil électronique turadanza ibintu by'amatelefone amaradio ibiki ibintu bene ivyo amakamera ibintu bene ivyo. Hanyuma turakorera kandi no muri domaine nk'akarorero ya domaine ya crypto trading. Ivyo ndabizi uzoshaka kubimenya ndondere naho nawandika ndabikora mu mwanya. Ningana imwe twita business online. Oya nibisa si ivyo kuko business online nibindi mugabo bifitanye isano n'ivyo ariko crypto trading si ivyo. Uzo washaka kugira ubumenyi crypto money kumenya ubumenyi trading niki kumenya bikorwa gute bigenda gute ama platform nka MT5 n'izindi ivyo tuzobabwira nabo babashaka kubimenya. Yego nakubwiye kandi ko turakorera washaka no muri domaine ya automobile
ibintu by'imodoka wibaze ngo birasohoka cyane gose mw'ivyo vya electronique kuko murabizi ni machine sivyo ego ya ni ibintu bene ivyo ni byinshi navyo nodondagura ngo nkaze nibaze kuko tubandanya tuyaga tuza kwishika ego novuga ko ni intambwe nziza ko twarashoboye kuronka umu entrepreneur avuga akakora mu madomene menshi cyane na cyane cyane ibintu bisaba ko umuntu akorera nko ku mbuga ngurukana bumenyi nko kuri telefone ku mashini akoresheje novuga connection mbega biroroha cyane gukoresha connection cyangwa gukorera ku mashini nk'ivyo bintu biraborohera mwebwe canke abakiriya banyu biroroshe cyane kuko ni kesho yuko abarundi duhindura mentality urabona umuntu ubu birirwa baridoga ngaha mwibarabara ngo amamega yaraduze nta muntu n'umwe atagura amamega y'ibihumbi 13 mugabo bayavyaza umusaruro ni bake baguma basoma gusa ngo amatangazo ngo gutya utumimsi abibona kaba mahinduka tubona babahungu bamahinduka hari abantu byamamare nibo baguma bakurikirana nabangara ya mugabo ajya amamega nyene tugura n'umutahe bashaka gukoreramwo ibindi bintu runaka hanyuma noneho kira urumva nogira avance ukoresha nk'imashini uragura router cyangwa ukagira iki ukaduza connection abagira wifi byose birashoboka na birashoboka turifuza kumenya mbega Netracom yavutse gute mu numero ya okay murakoze cyane mumbagije ikibazo nkunda je Netracom nayishinze muri 2019 haraciye imyaka 2 ntejeje ishure muri kaminuza y'u Burundi ngaho gisata cya economy yego je naharuye ndazi ivyo nize muri economy murabona iyi movement y'ubushomeri nibiki navuga ati none eske ko ntarishire ko nzoronka akazi niyo noronka akazi nkabanzi ko atari mpaka ngo kanteze imbere byogenda gute ko nkoresha ubu bumenyi nize yego hanyuma atera imbere cyangwa nkabaho ndavuga ati jivyo nize shaka akazi muri banki mugabo nta onkre cyangwa mwene wacu afise banki ya créé none banki bizogenda gute mvuga ati nkora ikintu ego gisa n'ivyo bakora muri banki uri kuranyumva inspiration yavuye nanje mbe aka mini bank of myself yeah baka banki kiwanje nyine own boss mengo mpera mw'ivyo vya paiement électronique financement électronique ndavasa ndaduga kugeza ku bindi bintu biba biri un peu avance bon siniyemeye ngo numuhinga muga muri domaine ya électronique reko washaka sisabishaka mu buhinga cyane gose mugabo ndazi ko buzoza ofile dita ubuhinga bugenda proportionnel mana amafaranga je ndi mu entrepreneur ubumenyi bujyana n'amafaranga turifuza kumenya uwo muri ko murakora mu buzima tangiye 2019 aciye imyaka 2 muhejeje ishure turi muri cyagiye gwaruka gwinshi rufise ubwoba bwo kwishingira imigambi ariko bavuga ko atamugambi bokora kubera ko ataburyo babona mbega mwebwe mutubwira mwaronse uburyo bwo gukora iyi migambi nk'iyo mwaburonse gute mbega n'izihe nzira mwaciye kugira ngo ushobore kuronka umutahe mukoresha ivyo kugwa vyanyu murakoze cyane icyo kibazo n'ukuri mbajije nibaza ko hamwe nocishura neza canke hamwe Imana yomfasha kuko je ndasenga nkatanga inyishu by'ukuri yoza ifasha ugwaruka canke yofasha bese nibaza ko n'Imana cyangwa igihugu conshimira ariko reka ndabivuga uko ndavyumva mu ntege amatwi n'ukuri ndasubiyemo ugwaruka rwinshi cyangwa abantu benshi babajeti kugira utere imbere w'ubuzika kugira ngo mbuzi imitahe ariko je ndaje kubabwira ngo sivyo munyumvize neza singomba mbe nk'abamba motivateur baza guhenda abantu ngo natanguye restaurant ngo mfite utetero rw'umuceri sivyo nje kuvuga vraiment oya mugabo ngoma ndabwiza ukuri n'ukuri kw'Imana ndarahe kandi I am serious je suis serieux ndiko ndabivuga gutya abantu cyangwa ubwo bavyumve umutahe si butangura oyayi hatangura eske wowe ushaka gukora iki hatangura icyiyumviro cyo no kwita ide de business kuko kugira utera imbere samahera boyaguha bakaguha miliyoni 10 ubunyene ukacubura ico zikoresha ukacuzitwara muri bet bavyumva ya hatangura eske d'abord ngomba gukora ikintu mbona by'ukuri iyo niyindi reso muze muntu mire hariho technique y'ingene umuntu afasha kwiyumvira ingene yo tora ide d'affaire mu karere kamwegereye n'ubumenyi bwiwe n'amaskills yiwe mugabo icambere urumva iyo suggestion turi kubonyene icambere ahubwo no gutora ati eske je ngomba nkora iki ndabivuze do fasore zimwe hanyuma bikeneye umutahe wangahe ide de business ni priorite hanyuma umutahe ukacuza mu nyuma abashaka kukubwira ati
nivyo ndafise idée de business mugo mutaye nta office justement iyo nayo nyene niyindi sije twokwigira ko tukagura cyane mugabo principe nuko hayo principe yitwa commencer petit pour grandir au fur et à mesure ucuhera kuri bijya bihumbi 10 office canke ibihumbi 50 office ukadugira kw'ivyo niyo isije ni ndende no ndabarambira niyo ubona nahayo amahera abuze ugapfuma ukagira ikintu ca partenariat urashobora kuzana umugambi ubundi akaba afise amahera mukaca mukombina mugakora umwe abayazanye ide wundi abayazanye umutahe mukamenya ingene mu bijongeraho filame ziri iyo ni ikintu kirekire sinibaza ko nabishuye uko mitegerezwa mugabo ndagifise kinyishu nyinshi n'ubumenyi ariko mufata iyo briefing nkumbure ngira ngo hanyuma tuzoronka umwanya wo kuvinira janze yego ariko kandi hariho abantu bwa ko turatandukanye kwiyumvira ari abantu biyumvira ibintu biri hagufi cyane n'abantu biyumvira ibintu uvuga ko vyagutse cyane mbega aho bariho uburyo ushobora guterera umuntu akaba umuntu akazimo kwiyumvira canke kwiyumvira cyane yo barinde mana shefu ndakubwira ikintu kimwe Imana yafise uko yaturemye harimwo ndemanwa nivyo mugabo tara yose kujya kwimbuto irimwa ikabagarirwa igatabirirwa ni mvuge gute n'ama skills karemano barayabagarira barayacultiva sivyo Cristiano yatakora entraînement ntiyari kuba umu superstar kujya muri football sivyo no kwiyumvira barabidevelop uranyumva neza mugabo ico nokubwira kandi nongerako erega abantu bose ntibagenewe kuba entrepreneur abantu bose ntibagenewe kwiyumvira cyane no ivyo tubimenye sivyo hari habagenewe gukorera abandi ya uko nukuri bose bagenewe kuba entrepreneur rero umwe wese iyo ni yindishije kandi ico bonovuga ico bita development personnel kwiga ukimenya hanyuma ka develop ibikurabira ukuraba ese umuhamagaro wanje by'ukuri numva arakazi gukorera abandi cyane ni entrepreneuria okime cyose kirafise ama challenge yacu hanyuma rero ka developer si base yibyo yego hagati yaho byukuri ubwo ati simaka bose ngo baba entrepreneur kandi simaka abantu bose ngo barindire guza gusaba akazi muri kino gihe tafise gwaruka urudafise akazi ruridoga ko atakazi rufise harundi rufise akazi mgarukidoga yuko rufise akazi kadafashe bakarukora barusuzugura mbega nubuhe butumwa nago ushaka kubwira kugaruka mbega nago ni gute gushimishwa n'ivyo rukora mbega ni gute bonezererwa ivyo rurimo urakoze cyane ngaruka hahandi afite ngo yandi ufise dushaka kuvyuka rimwe ngo twuzure ingobyi kandi ntibikunda basokuru barabivuze sivyo je ubona ngira mwaka kaduga ntibibaze ngo V8 yongwa nabi mugabo none nibe nayo ndaronka bro utararonka ico wipfuza unezererwa ico ufise ahubwo igihambaye no kuvuga ati iki gito mfise canke kimfata gutya congeza kuri kimwe nipfuza gute urantahura rero ikihari aho nivuze kuri bamwe bafise ubuzi bagenda bidoga basa akazi ni mutagakunda gakore ugakuremo umutaye hanyuma uze wigiruze gukora entrepreneuria yiwawe si sawa twese twafise ubuzi twahozemwe muga twarumva katari umuhamagaro wacu twarabuhevye twarabuhevye bro amashure twarayize twidoge ama diplome Imana yarakoze n'abavyeyi barakoze batwigisha naramenye uyu munsi nituko dukora ubuzi bw'amakontra bw'ivyo twigiye hanyuma rero kuri bamwe badafise ubuzi nawe nukuri aha isi yuzuye ama opportunity tout donne hala ama opportunity ni question yo kugenda kwiga ni yindi navuye ati ni yindi science tuza kwiga hariho principe y'umwongereza araho yavuze ngo do what you can with what you have where you are kora icyo ushoboye aho uri ukoresheje ivyo nyene ubwo bushobozi nyene butoye ufise reka twigire nko ngaho ngenda guhe nk'akarero nko muri Netracom mu service mu bintu dukora nana cibagiye turagira ikintu bita coaching na management muri domaine ya investissement electronique ngaho mu byo dukoreramo turafasha abantu mu bintu byo gucreate ama platform numerique cyangwa bipfuza kuyagura abipfuza kuyagurisha naho nyene tukayabadandariza mvuze ama platform numerique biragutse urumva bose bakorera muri domaine electronique ntiza kanya gatonda bisigure harimo ama page ya Facebook harimo ama chaîne ya YouTube harimo ama chaîne ya Instagram ibiki ama site web yego urumva nabijya bintu by'ama 1xbet twebwe twafise partenariat n'abantu bo mu Buganda dukorana ku bintu by'amakode promo tafise code yitwa EAC1X muzo bamwe nabandi bamaze kuyibona yabayikoresha ngaho akarero twebwe muri Netracom abagira 1xbet
tuba dufise ubuhinga bwo gushobora kubafasha mu kibazo icyo ari cyo cyose cyabashikiye, nimba ari umwesikoro ashatse kumwiba konte, nimba ari abantu bashatse kumuhakinga tukamufasha kuyigaruza, management y'ama email n'ibintu byinshi. Mugabo urumva aho ni condition tuba dukorana kuri za code promo za EAC1X, barabizi abantu dukorana hariya tuba dufise abamambo. Ivyo ni ibintu byinshi byuzuye ama opportunity abantu bashaka kugenda bakiga polipoli muri ya mamiga bagura yo gucatinga kuresha no kureshwa je sais pas quoi, sivyo upanga amagahunda y'ibiyeri mugaba bagahera ngaho bakiga. Birababaje kubona impamvu nahisemo no gukorera muri domaine electronique. Turi mwisi ya informatique uyu munsi, mugabo birababaje kubona umuntu atunga Android y'ibihumbi 700 mugabo email bisabwa yuko ayirestora canke ayihindurire ntuzeye akaza kubanza guserimba arondera abantu. Nutwo twiga iki nk'ugwaruka tuguma tuvuga ngo uyu ngo muri Kenya ngo batunze ibihugu bibanye hiyo ngo mbaze Nigeria, South Africa batungishijwe niki? Bibaza ko ari ibigori byinshi barimo si impene nyinshi boroye brother, barize bakomeje umutwe. Turaciga rero nyuma y'amashuri twiga iby'ubuzima, twiga ibitujyana mu vyunguka. Tugarutse muri Netracom, mbega Netracom yoba imaze guha nk'akazi nk'ugwaruka rungana gute? Yewe shasi benshi mugabo barahari nushaka nzokuzanira amatomo yaje. Nibaza niyumviriye nkabeshe nk'ubu biraba birebiye mugabo nk'abantu nka batandatu canke indwi no baronka nejo naho mpanda bakuzanira. Ego batunzwe n'umusaruro wa Netracom kandi uravye ko ndiha n'ibiro mpima abo bajene baramaze kuboneka abandi muntu nkagiye sinishimye aduza tumwe wese aduze ubuzima bwa jene batandatu yani dogo ngaha mu gihugu yohera. Ego muriko murakora ubu muri mu gisagara ca Bujumbura niko tuvuga mu kana kandi ho turi aho, mbega iyi Netracom yibikorera Bujumbura gusa canke no hagati mu gihugu yobiri yo ndetse no mu mahanga? Urakoze cyane. En fait dukorera muri domaine digital subiyemo vya bintu n'uri buruseri mu bubiri. Ejo niyumva ikintu muri Netracom twamufasha so yandikira so kimufasha hanyuma isigayo ya ibikorwa bya Netracom biri ku butaka bw'u Burundi bwose. Ndaguha example uwari wose n'umuntu muto yashobora gutahura. Twe nakubwiye ko mu dukora mu bintu bya limikage, turakora bijya by'ama service ya super agent limikage eco cash. Abaje dufise buzuye igihugu cyose mu Rumonge badutelefona umuntu iki turafashanya. Ego vraiment notre influence subwibone nta nico vyonamara mugabo iri à couverture nationale voire même internationale. Nakubwiye yuko muri 1xbet avec ijya code ya EAC1X kandi abavyumva bakunda bet baze dukorane dufise partenariat mu Bugande urumva twamaze kuba internationale pole. Yego ari akantu mbere ko dusoza arkifuza ko mushaka kutuganira, mbega ni kahe kanubwa ko kakabijya mushaka mwamaraze muri Netracom utosanga nka mu yandi masosiyete akora nk'ibi vy'wanyu? Sawa urakoze. Cyambere cyo nyene nakubwira akohereje ko nk'ayandi masosiyete akora ibi by'iwanyu. Je nibaza ngo ntituri benshi vraiment ko butaka bw'u Burundi tuvugisha ukuri. Sinzi ko wewe sinzi ko wowe kwirikirana information z'iby'igihugu no mu gihugu bari ko barasemerera ati digitalisation wamwe byumvise isi yose dembuga ati nibampa akazi isi yose muri digitalisation bivuga iki? Nimba ubona abantu bo muri leta bariko bitangura tuvyemere ko digitalisation mu Burundi yacerewe. D'abord ico nshaka gusurinya ntituri benshi dukorera muri iyo domaine cyane. Hanyuma twege akabijya kiwacu novuga ati vraiment by'ukuri kandi cyo n'abantu mbere bakinshimiye tugenda dukorana nuko twebwe umuntu atwituye tura privilege cyane ko tumutunganiza ku mwanya ariko kandi bitube nka wa mugwayi bavura bamutera urushinga ati genda ejo uzogaruke hirya ejo uzogaruke. Twege twamutunganiriza mugabo bibaye ngombwa tukamufasha no kumenya uravyumva bya bintu yari yipfuza agatunganizwa service yiwe bikunza akagenda yize. Mu minsi Imana ni yampezagira mu ntere n'amasengesho nzoshinga Academy Netracom. Academy ya Netracom ibi muri vision ngira ngo ari kubishika ko mbaje nka perspective d'avenir. Ndifuza kubona mfise ishure nigisha abajene intuze ibintu bijanye na technology aigeze cyane kubera uca ku mbuga ngurukana bumenyi. Mbuga ngurukana bumenyi ni domaine imwe mugabo hari ibintu byinshi muri bimwe navuga ama platform digital ni kimwe
mugabo ndifuza ko nubona dufise academy ya Netracom iforma abantu ti burya ati muri internet canke muri service za internet hari amahera. Mbega dufatiye ko ama mentalite nyene ari mu gihugu natena cyane kugwaruka rutabona iyo ariko ruraja rutabona imitahe rufise akazi rukengera. Mbega nihe nk'impano mushaka guhereza ugwaruka kugira ngo nabwo guruke mu maso rubone ko rukwiye gukoresha amaboko ndetse bakoresha n'umutwe kugira ngo rushobore gushaka kwiterambere? Nukuri barundi bene wacu muri ko muradutega amatwi kuri Bishop TV. Sinokubesha hajya ikintu cyose kujya umwana avuka kiri urusoro agakura akavura agafungura akagira iki niko n'umuntu processus y'ubuzima bw'umuntu nuko bimeze muri domaine entrepreneurial cyangwa muri domaine y'ivy'ubuzima mu kuronka gende mu entrepreneur mvuga amahera naje gusigura ijambo ry'Imana muri domaine yo gutera imbere noti kuronka inoti byunguka nukuri ni processus kandi iyo processus urayiteramira urayigirira itize uriga uragira iki uravyumva si ibintu byuka wikanguye bigira imanonoba nukuri gato karakura nibahere ngaho niya principe y'icyongereza navuga ivuga ati do what you can with what you have where you are. Nimwashaka ko je ntanga impano nziza muzompamagara ubundi mwanya ufite umwanya wiramvuye mugira abantu ngene bashaka teorike mamuga baje ko byaplika ingene abantu bagira ama idée d'affaires ugira hajuri eske aha aturi aha mwaka kare nta kibazo wewe ubona abantu bafise kuburyo wogikemura boca bamaze kumushikanira amahera kujya bamushikanira musengera iyo ushaka amahera ukemura ikibazo abantu bafise baryohewe yanyishu bahaye ku kibazo bafise bakuzanira amahera urayaronka mutarinze kunigana rero nibahere kw'ivyo twige niho n'igihugu uzosanga twatubatse nuzosanga gisa neza n'iterambere rizoza umwe wese yiga hari arabi kibereye nitugire bijya vya kopie kuri ngo ntuze yakoze ibi ngo nkora ibi wewe ivome muri wewe wumva ugirike hajewe digitalization nibaza ko atawundi muntu mwabwe mwumve abivuga na leta yaje kubivuga mwiyimanda je nabitanguye 2019 ndafise impapuro zindanga haje inspiration yiwanje nabonye ko bikenewe ko abantu by'ukuri tuvuga tuti tuve muri gutunga telefone yo gucatinga ngo hero ngo wiriwe neza ndagukumbuye amafaranga ya twige tutarima uragisuma navuze ati ndoto yiwanje ndashaka kuzobona abajene b'abarundi bagiye ku mafaranga yo hariya muri Afrika y'Epfo twicaye ngaho kandi birashoboka ko nitutayarya bo ayacu bazoyarya ahano bangiye muri economy birebire ugiye muri teori ya importation na exportation usanga hajya mu bisanzwe ibintu byose tugura hanze twegeranya amadolari makeya tutanafise no ngaha tukabarungikira abafise menshi badufise make tukabarungikira bakaturungikira twatundi none gute tutokwimva ibintu dukora bari abayafise nawo amadolari yabo bayazane mu Burundi ariribwe ku butaka bw'u Burundi yego tubashimire cyane dushimira ariko badukurikirana dushimira navuga n'umutumire mwumvise bishi bitandukanye ukuntu mbega ugwaruka twokora gute kugira ngo dushike ku ndoto yacu dushike ku iterambere ry'iwacu ndetse n''igihugu asanzwe iyo bita Netracom umvise ama service yatanga ko ari menshi cyane abashaka ibijyanye n'ubumenyi bya entrepreneur yamushaka kumwegera mundi ya digitalisation gukoresha imbuga ngurukana bumenyi za Facebook YouTube za amasite web uriko urabikora kugira ngo ushobore kuronka amafaranga n'ibikora kugira ngo wiryohere yavuze ati amatelefone kubona tuyakoresha ducatinga vyanda gukumbuye amakuru y'iminsi nziza ko dukoresha amatelefone kugira ngo adufashe guca amafaranga. Ndebutse ko mari kumwe nanjye Shashi Romantique inyuma hariho bita Bikori umufotographe wa Bishop TV. Tubashimire cyane tubifuza no kubandanya mukora kugira ngo mutere imbere maze je ndiko ndakora kugira ngo ndafite communication ko murakora ntera imbere nawe uri kurakora uteye imbere maze uterize imbere igihugu n'imiryango murakoze.